ni navyo vyuzuye cyane cyane aho duhura n'umuntu ukabona aratangaye arakubisiye umengo ngo mumugirire nabi gusa kubanze twegeranye cyane suko ndi ari ni physique n'umubiri wanje uravye no kuri different niyo basanzwe bakoresha ama poudre ama proteine ni physique tu. Waciye ahantu hatandukanye rumusekirite ano masaha uri kuri East African Hotel niho ukorera mbe bujya kugira umuntu umubere security mu rubanza cyangwa umugendanira agiye ahantu n'amafaranga na gute eza kuko urabona arabusha usanga abandi babikora bari imbere yawe acha ndabarondera tugakorana ama sport tape sur etape usanga nabikunze cyane ku rugero rwa bitangura kunyinziriza amafaranga acha ndabigira umwuga fata poudre n'umuswari ni physique n'umubiri wanje uravye no kuri different oya ntayabunga ntawe nimba nahari namuhaye karibu azoze tumenyane turondeye isoko turonka ubuzi kumbure natwe mu nyuma tuze twiyorganiza mu bwofranga tuzoba twarose hano dukora ikintu Hello, my beautiful people. My name is Chibudenga, Mnyama Simba from Sidar from South, aka Bin Laden Sharpshooter. From today, ndi kumwe na fifth place, umwe mu security basanzwe bazi mu bikorwa byinshi cyane. Nshaka tuganire kuri byinshi, ariko muri bimwe nani nshaka tumwakire Mr. Fitness. Ndi Simba from Sidar, aka Bin Laden Sharpshooter. Bende camera woman ndiri kwina kuzana mamaja neza. Ndakubwira ati kana subscribe kuri Eric Burundi TV. Bwira muvyara wabwire muri umunawe. Abwire musaza bati Simba from Sid we back again. Okay? Brother ni mpore. Ni mpore gose nanuburi. Good bro. Natwe nuko. Fitness. Uri mu bantu basanzwe batinyitse cyane. Ugaragaje gufatira ku gihagararo ufise. Bikavugwa yuko SK Fitness nice kintu cyo bakiri inyuma y'umubiri wiwe kagangutse cyane bagabwe kanagutinya bagufata nka robo runaka bla biramaze gushikirana ukabona abantu ukabona ngene bagutinya. Yes biraba ni navyo vyuzuye cyane aho duhura n'umuntu ukabona aratangaye arakubisiye umengo ngo mumugirire nabi gusa kubanze twegeranye cyane suko ndi. Fitness ninde ku bantu batamuzi bashaka kumumenya ninde n'umuntu ameze gute? Fitness n'umwana mwiza atekereje aratekanye uzanye urugwira kwere kurundi uzanye nabi agutekera yinda kanagoherekeza nibaze gushika biramaze gushika ugeranirwa amahera ya vyama vyabaye vyama ugeranirwa umuntu agweraniye umusikesha akubwira ko aragusigura ibintu twishi ukabona nyene yuko imvo zitamuvuye ko yes uragerageza kugira ngo ntiyumva mu nabi nkaho mengo hava mugirira nabi. Yes. Biramaze gushuka kubita. Oya. Mugabe biraze gushuka ugahabura umuntu. Yes, imwe na rimwe tu. Iyo umuntu yavuganye ndi ku kazi birashika. Uri umusekirite mu basekirite basanzwe batinyitse cyane. Navuga ati Fitness ni umwe mu basekirite basanzwe bakunzwe cyane. Bavuga yitwara neza, afite umutima mwiza, ntashwana, ntagwana, ariko biramaze gushika. Ukifuza gukubita umuntu ingumi. No, kuko nzi consequences ziba ziri inyuma sinokwifuza kwita umuntu ingumi. Uramaze gufungwa mugasha? Oya. Sinafungwa. Kubgawe watanguye kutarika ibyuma martel cyangwa umva kuja muri gym haciye ingana? Ni myinshi. Ni myinshi. Bitwaje munsi ya 10 cyangwa 9 uko. Uri muri gym? Yes. Tiz turejuru. Bakoresha poudre ko benshi bavuga ati ngo yurike ngo bakoresha poudre ngo ntibisiguri ko kuntu agangutse. Inshuti muri kunda ndaza aza gukura t-shirt urabe imboko urabe ingene ari aruzuye bro aruzuye. Kincha poudre ukivuga kwiki? Oya ndafata poudre n'umuswari ni physique n'umubiri wanje uravye no kuri different niyo basanzwe bakoresha ama poudre ama proteine ni physique tu. Waciye ahantu hatandukanye rumusekirite ano masaha uri kuri East African Hotel niho ukorera mbe bujya kugira umuntu umubere security mu rubanza cyangwa umugendanira agiye ahantu n'amafaranga na gute? Ni secret yanje ubuzovyifuza zondondere tubiyage yego.
Okay, mvuze fitness mavuze umwe mu ba security nye kugira ngo mbanda bisubiramo. Nuwe muntu wigiye ko kugira ngo utangure kuja muri gym? Nta muntu ahari navuga nigiye ko uretse ko gusa navyisanzemo bijya ukabona ku gicapo kana ukabona uruntu runini ukabona umvura bikunze Bifuza nanje nomera nka kurya kwa kubitangura kumva umuntu akubwiye bro kuramera neza kuko urabona arabusha usanga abandi babikora bari imbere yawe aca ndabarondera tugakorana ama sport tape sur etape usanga nabikunze cyane ku rugero rwa bitangura kunyinziriza amafaranga aca ndabigira umwuga. Okay, gushika no masaha benshi barabona utarika uja muri gym bakavuga ati ngo uri kwica ngo jo hawe ni habi ngo ushobora kuzogwara amagwara kuri wewe ni business ubabwira iki? Nababwira ko bivaho n'ukuntu baba bitaritse kugira ngo bikuzanire ama consequences. Bacafise moderne ya kera cyane ko ngahe Nyanza iwacu atana gym hari batarabona ko cha training abona igitabo ciwe ukuntu kiba gipanze imifungurire sport ukuntu zikorwa bashobora kuyicuga kwa sport atari recuperation kwa sport nyinshi sumba recuperation uronka recuperation nkeyi ku rugero uko byosabwa yuko ureka kugira ngo uyononera ubuzima. Fitness another time reka tuganire kuri iki burya fitness ageze ku rugero rwo gutarika ibiro bingahe? 4 kilo ati ibiro amajana 4. Okay, reka tuze kuri iki naco hari abantu basanzwe bakurondera kugira ngo ubigishe ngene batarika ibyuma bagira physique. Ego ni benshi ku munsi aguma biyongera ahubwo aguma baza ari benshi. Ego baraza kubwinshi bashaka kupunguza ibitambi bashaka ko umubiri wabo ukomera cyangwa afise imibiri ijogajogwa yoroshe bashaka kubana abdomino bose turabaye kaze karibu. Mvuze fitness mavuze umwe mu bantu basanzwe bakunzwe cyane n'abantu mu kazi ko security asanzwe akora gushika no masaha wewe ni check in wanga iri mu kazi? Iyo ndi mu kazi ndankumenyerano iyo tuzinanye nubona ndakurenganye nkazohengera namaze gutaha cyo telefone ngo bro ngusigaye ugaramba ndi mu kazi. Fitness biramaze gushika kubita umuntu? Rimwe na rimwe biraba uzi ko abantu Okay, none sikibaza burya mu kibana hubaye ntabwo abantu bagutinya? Hari abantinya cyane ababa baje ari bashasha abantinya gose baca basipoza kuri iki umengo ndi umuntu w'umwicanyi umuntu w'ubwihebe umuntu udafise urugwiro ku bandi bantu ariko ku bandi si uko ndi. Okay, fitness ni inde watamuzi? Fitness no umujene premièrement akunda sport akunda abajene bagenzi we afise umutima mwiza. Indoto yawe ni gushika he? Kure cyane hashoboka aho neza uvuga ati focus yanjye ni gushikana ameze uko? Ubona ko ngaha mu gihugu iwacu bigoye twashaka natwe amahiganwa tukaja guhiganwa kuri main physique tugashika no kuri etape ya nyuma ya Mr Olympia iyo tukabana igihugu kidufashije natwe tuhashika tu ubona ko uri muto byishoboza. Urakeka ko ari umusekirite bakuruta umubiri hano muri ino ntara ya Burunga? Ntaya Burunga ntawe nimba nahari namuhaye karibu azoze tumenyane. Ariho basi abo wumva bavugwa basi kwikompara nawe? Ntaho hari no kwikompara nawe uretse ko hari abagenzi gusa dukora umwuga umwe ntaho hari no kwikompara nawe. Okay, gushika kwino saha focus yawe ni kubona ko gym igiye ku rugero rwo kuja kuri Olympic akazi ukora kaja ku rugero rwo kabyitaho mukaja ku rugero rwiza ariko ku ruhande rwawe nawe uri gukora iki kugira ngo leta izobone ko ibi bintu bifise ibintu mukora bifise agaciro? Okay, twongera tubasaba kudufata umugongo jesho ndi gukora sikindi ubona ko na cyane ko ubushobozi bwanje babukiri hasi mba nkiri under ndagerageza guhamagara abajene bagenzanje dukora sport kugira ngo turonde isoko turonke ubuzi kumbure natwe mu nyuma tuze twiyorganize mu bwofranga tuzoba twarose hano dukora ikintu gikomeye cyane. Okay, ugira gym umwanya ungana gute? Uja muri gym amasanga na gute umwanya ungana gute? Nkora amasahane iyo namusenyije muri gym 4 heures.
urifuza ko one day uzokubaka? Yes umunsi mwanje nzoshinga ugwanje. Ubona ko bakubwa tava gutinya biraza gutinya barabazi uyo n'ubu birahari yego n'ubu birahari barantinya bese abakobwa gusa n'abahungu bagenzanje barantinya n'abana b'abapapa bakuze kandi nkabona bari kuntinya kandi ntibingwa neza nanjye baze barafata nk'umuntu. ujya ibiro bingahe by'ubufu ubugara urya n'ibiro bingahe brother? Okay sindenza akarobo ati sindenza akarobo ujya iyo usohotse ujya nk'inyama zingana gute? Fungura itiro mu gihe ugomba nje muri siporo. Ufungura ikiro cy'inyama mu gihe ngomba nje muri siporo. Ubufu akarobo. Nashukuru sana nagushimiye ku mwanya ushobora kuduha abakunzi ba Eric Ballon TV. Nari kumwe na Fitness Black Boy ebana umuntu yemera umurondera page yawe ndibaza ni Black ati George One Black Fitness Eric George. Murakoze cyane. Nje Simba from Sweden kuri Eric Ballon TV kandi subscribe ntiwibagire rero no gucishika commentaire yaho munsi. Murakoze cyane.